rero iyi Silver Award si wanje niyo mugabo si jewe namwihesheje ko ni mu masengesho yanyu nibyo byari kuko hariho n'abahora bambwira bandihira indege ngende bambona ariko sindabikora ahubwo ni kubera ko navuga ati hariho ibindi twashaka gukora dufasha abandi bantu nk'ayo mafaranga mwatanze ni iki kandi simwe gusa mu nkunda mwashoboye kuza ariko hariho n'abandi bankunda batashoboye kuza nabo ndabashimiye amakomantari yari menshi ngo nibonye ko gutangisha 50,000 ni iki nika ko mwakoze kuntetura iyo mutari kuzumva nyene natari ndabashimira cyane vuga kakanda abari inyuma umuterure umugore mu erega se ubugufi yamaze gucira Nikora niyo kondisiyo ari imwose umutere mujane mu kari bamutera mu amazi umuyaga mu muntu entre-temps hari ibyabaye hari prank twagize namugiriye abantu benshi byarabababaje hari n'abandi byaryoheye ariko entre-temps twahisemo kubikura muri prank Munyumbirize twahisemo kubikora muri prank ubu unye byabaye hera guhera no munsi guhera no munsi biri officiel yo mana ni byiza je na Clarisse turi kumwe mariage mushaka bikora mu ruyigi inzoga iraka iyo mikro iraka ni bon arakumva afiko yakuze rero ngoma mukazane kanditse ko Fanny Lavine ini nyuma naho handitse ko mama wabo. Oh my goodness. Ni radio. Entre-temps, si ivyo gusa hama nka couple twateguye gift duheze no couple. Wow. Ikoresha amavuta mwini wacu. Ino couple naguma nsabe si Suzanne inde gift ino couple Solution couple Nani wanyu ko mutayi. itwa iwacu muzoyimenya vuba. Turabinyuma. Inyuma ni Solution couple nyene. Samumeze neza ndibaza yuko cyane atawidoga arimo umurozi widoga ikibazo cyo turaza kubikemura Turamusengera. hama
kizana nkuko twabanye kuva bitangura n'ubu turacabandanya nibaza ko abari muri groupe babizi yuko twavuze yuko bandika ufise umugabo nka mama Samantha ni w'amarori mama Samingonga Ena udafise umugabo je nirarenga. Umuntu afise umugabo azomusezera amwandikira ikete nkuko nera na mama n'ababikoze ingozi. Baravuga ati twe tuzozejo. Murane ko Abere n'umugore yamubwiye ati jewe na rasiyo yejo nzotera njya ku kazi. Bakinye kirimba cyo kurara mu gahinga. Rero namwe nuko. Rero reka tubandanye ibirori ariko kandi ibyimva mutima turabashimiye kuba mwatwitavye. Ino gato ndabona iki sobanura ibintu byinshi mbere yuko uyu mushusho wanjye. Ho tarisima ariko. Sisima ni gato. Bye serivisi. Urabona aho nyine nta n'umusi na prank. Kabiri rero ibintu bya prank. Yashomeka kabo. Bazi wa mugane ni mu kabiri. Nk'iki kigufa. Yarafashe byo bihebe kandi bebe yuko utazosubira kugira prank. Mwabonye gato yagiye mu muryango wanjye. Ushika wibarutse. Rero kuri kw'Imana. Ubisubiriye. Gato yagiye Ubisubiriye kugira prank. Ariko byoshika nkabigira. Ariko okay, reka nibandaniza ijambo. Sasa turabashimiye kubana mwatwitavye. Naho ne atabona hejuru ntaco mwihangane. Genda imane weche mbere. Nupa. Uba witasha tunzu n'umukinyimize cyane. Okay, reka tubandanye. Rero reka mamlao afata akanya ababwire igituma yari yaduhamagaye. Nabibonye abantu baguma bavuga n'abantu. Bagize inzigo ngo ndimbadamisha bagize inzigo. Babandi nyine. Baci mama Hewe ariko tutaravuga ijambo nagomba mumfashe je nafise umutwaro kandi ndawumaranye igihe. Ni byiza yuko abantu biwacu ko mwaje mu nsengere ndafise mwene wacu yitwa Fiko. Ararumbiye muhira. Uno munsi ariyo komite ya dote yiwe. Ayi yose ayagurisha po ayagura ibishenete Ari ishapo oya uno munsi birahera. Sasa reka duhe mamlao akanya adushimire ariko mama pastor wakoze kuza urubanza bacabandanye na Deja I love you urabizi kuri dote warankoreye amateka mwese ndabakunda nujye yambaye ishapo niyo shapo yawe kari ya make rero ukazura kavuga ko sasa reka uyu mabujanga atuma akanya avuga ivyo yumva biri muri we turazi yuko afite byinshi babwira turaza gufata umwanya after yaho ndetse ko mufite ibibazo byinshi mushaka kumubaza atwishura tugire ngene yarongoye kandi yatubwiye ntazoronka sawa Byose birajamwe. None icyo bije gute. Ni byafiko byagiye. Nena bateye prank ngo navyo shaka narabishaka. Okay. Ndamukije mwese amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Chambe ndababwira nuko I love you so much. I love you too. Nawapenda sana. Nakupenda sana. Je vous aime beaucoup. Ndabagara nyo rero aho muhatebe nyo ni gose beaucoup ndabakunda cyane te amo kandi muri abo uri kurabwira Fiko na Beni bari muri abo Abere je t'aime beaucoup Abere ntacyo ntamukunda Abere mugatwagize shwana urabizi Nazibaza kumanya mahembe Mugabe sineka kumukunda kuko Abere ni mu bantu ba mbere kuva ntangura bino bintu bya filme ejo nako ndamubwira kiriti je numva umenga yo afise nyene uburyo bwankundiye naye gutanga ama certificat nyene certificat d'honneur ariko sinotanga ibipapuro gusa bitarimo akanoti Abere ari mu ba mbere twipakiza adupakira mu modoka yiwe akatujana gukina zahehe muri filme zanje ntandishe n'igitoro hama ikindi naco akaba ariko akina filme yanje rero akacezana nanshorera tukajya no mu mahera yiwe
ndamushimira cyane Abeli muhenura umushimire rwose Abeli ndamushimira cyane urumva ari mu wa mbere havuye Happy River ntiyashoboye kuboneka kubera ntari ngaha ntari ino mu Burundi yarasafiriye gatoya niwe yatumye menya ko mfite impano yo gukina filime kuko jewe nari umuntu atinya sinakunda kuvuga no murana ko hariho abo bamaze kubyumva cyangwa batarabyumva Happy River twahuriye mu rubanza aca arambona arambwira ko noja muri filime ndamubwira ati ntivyokunda jewe kubera wapi sinzi kuvuga kandi sinkunda nyine ahantu hari abantu benshi nyine ibintu nk'ibyo muganga arambwira ati oya ubishobora ndamubwira ati wapi ntibikunda aca arambarira ati basi uzoze muri repetition ahantu tuzoba turiko turagirira repetition hama uze kugira uraba abakinyi tuzoba turi kumwe ushobore kuraba impuzu woshobora kwambika kuko ico gihe nadandaza impuzu ca ndagenda nk'ugiye muri repetition ca duhurira Sandrine ingo Sandi yari imoshe mama Ebeneza duhurira n'uwo mu mama urahibuka Sandi mu Cibitoke aho hantu nagiye ico gihe Cibitoke ngaha nyene iyo repetition nagiyemo ngo ndabe abantu bazokina iyo filime kugira ngo nzobambike nasanze bose ari abana batoya kiretse uyu mumama yitwa Sandrine je ndamwita mama Ebeneza afise filime yakoze yari niyo ya mbere okay I say Wise Woman TV uncamuvyumva nyene yuko ari abagore b'ubwenge sawa ubu nawe n'umugore w'ubwenge cyane iyo repetition narayigiyemwo hama nsanganije nyene ndi umuntu akuze hamwe n'uyu Happy River cara nkorera surprise ati va hasi basi ukine nkaka akese ndiwe ntiwabimenye nari mfite ubwoba sana urumva mugabo ndavuga ati kweri jaba bana ntibansuzuge ko bangana nka Shadudu umugabo w'umuntu uri kurya ko ari umwana agaciye hari abana gusa uwo munsi bari bareba ndavuga ati reka nikure agasuzuguro bagenzi rero ibintu byo kugira ubwoba ni bibi icyo gituma singiye mu bindi nicyo gituma couple yacu isolation couple ariko dufite ikivugo cyitwa Fearless Generation nukuri Fearless Generation ubwoko butagira ubwoba iyo ugize ubwoba mu kintu cyose birapfa uwo munsi naye kugira ubwoba simve hasi ngo nkine si kugira uyu munsi sinoba ngenda bandiko ndadandaza impundu ngamba ndi mu boss nyene ndangurira hariya mu Bushinwa Dubai cyangwa mu Buvume kandi wakora ahantu cyangwa anasuye ariko wakora ahantu heza kandi ahantu wakora muri ville hari heza oh thank you ariko naho hajya ntibari banze unye urabona baranze okay ni mama na baba la sawa hamare icyo gihe icyo gihe cyo ndava hasi ndakora repetition abantu bose mbona barakomye amashi tavuga ati kizibiki natazi kuvuga nubwo banyiki turiko turataha arambarira Happy River ati aha anya nta bindi byo kudiskita nibi uzokina iyo filme kandi uzobera umu actrice principale iyo filme yitwa ubuzima uyu yari mabukwe cyenda bikina nyene ariko bishisha nyene numva nyene binderanje ukuntu mugabo mama ngo nkire wapi ikindi naco nkabona uyu mudamu uyu yashiramo amahera menshi muri filme nkatanga tujya kugana ikirofa kwe nabyo bihera ariko arashira muri filme ari ubwenge ariko nanjye sinokubwira ukuntu byamfasha mu nyuma ye numva mbona umenga ibintu bimbuza kuja kudandaza bimbuza iki ariko turabise umukozi w'Imana ansengera yitwa Major Apostle Simon arambarira abarikiwe sana aramuvugisha arambarira ati uyu mugisha wawe uri muri filme ndavuga sarika nyine mfa kugerageza yega nyine turagerageza izo mpuzu nazidandaje naradandaje imitobe naradandaje ifu naradandaje yabicapati bya rugo
jenzi gukora icapati Cyaruguru aca gusaza n'icari. cyaruguru nta kibazo ndavuga ati reka ntacyo ngerageje nkashyiramo agatahe muga nkumva kweri ndiko nkababara kwera agatahe kwanje gore ndagaje mu mafilme muga ngaca ndiyumvira ubu nawe amaze gutanga menshi wowe nkabona ukuntu yatanga iryoheti cyamugore kweka mfe kumwigana naco urumva hama niho natangura ndakora utwu amahasa nitwa Fania Handiravine niho ryavuye inyuma yaho ndagira YouTube channel yanje ndayihera ku busa hama ndakora filime yitwa Urugendo niyo Abeli yazara dupakira mu modoka yiwe na ratio kenshi nyene akaduha akanankiranira ku buntu tumuha amashi Abeli nyene acarandondera umukinyi mwiza yitwa Muco nguriya umumama w'inzobe mama pasta Uyu Nyanzobe ya ndamushimira cyane twarakoranye iyo filime y'Urugendo turasa okay yava kure cyane yava kure yava hariya bahita muri Kinindo za Kinindo za Kirenga kandi abantu bahariya kuri kimutaza gukina filime mega filime nawe murabahari yava hari urumva akava kure ntacyo byamutwara gutaha ijoro hoho si nk'ubu unyingira nsigaye ndumunebweho twatangwa tunaje 6h du matin kamera aba yakije kugira nka saa 4 saa 5 z'ijoro tukiriko turakora kandi nta byo kwidoga ngo arabishe cyangwa iki hama nyene n'undi mu diaspora nyene hariya na Desh ariwe marene wanje nawe ni uye cyaba marene wanje uwishapo na Desh ico gihe mu rugendo nawe yene twarakoranye hama naramutinya yambura ishapo tumubone mu maso ico gere icagiye kugira yari yambaye ishapo icagiye kuba na Deje twarakoranye iyo filme naramutinya cyane kuba yaguma yivugisha ivyongereza nyine no yarakiva hanze aragasene twagiye k'icyongereza avuga icyongereza dawe tatafuye ebe n'umwana wiwe nyine ndi okay I understand nawe ndamushimira cyane ndamushimira cyane na Deje kandi ndanashimira Imana kuko ico gihe dukora iyo Urugendo igice cya mbere naho namubariye tunade igihe je narose umugabo nuzo wa marene wanje Dove nakirira? Ico gihe marene nyine twabivuga turiko turavyina nizo marene tisawa hama nkacishira n'akandi kajama kitwa Lionel ngagariya Lionel kuyapha nawe bakubone na Lionel muri bambara amashapo nambara ukudukanga Lionel nawe twahuye ibintu bya filime yarabikora before ariko duhura asa n'uwabihevye ngiye gukoresha telefone muri ville umugenzi twari kumwe arambwira ati muhazi w'umuhungu asa nka wa wundi nyene ushaka kuzokinisha niko bimeze donc we yarazi inkuru ushaka gukina hama Lionel ndamubwira ntiyankira aravuga ati mwaje ibintu bya filime narabihevye muga ntacu reka ndagufasha numva no gufasha araza aramfasha nawe ndamushimira cyane hari n'abandi batashobotse kuboneka hano bagiye baramfasha bitandukanye ya nuko urugendo ibiratanguye kandi urugendo rwanje rwa filime ruba ruratanguye
gushika uyu munsi rero hagati y'ibihe n'ibindi ngenda ndahura n'ibibazo bitandukanye mwarabibonye nitwa amazina atandukanye ntokwa ibitandukanye ngiziki benshi muri mwebwe hariho n'abatutswe ngo bakundanye n'ikintu nyine kidashoboka ariko murabyihanganira ariko cyane harageze igihe numva ni kenshi nyine numvise bivamo ibintu bya filime muganga nsubira kubera amamesaje y'abakunzi bamwe muri mwebwe mwaranyandikira n'abandi batari ngaha bakanyandikira bambarira ati ntuhebe turagukunda turashaka nyine ubwo umutwigisha filime ziratwigisha ziradufasha iki n'iki uragira rire inde mama ira ntacu mama ndagira nyine nkapfa gukura mugamba baye hariho ababizi bamwe twaganira nka mama hana nkabwira mwana ndarusha kavuga ati hebe nyabona hariho n'undi muntu nigeze kugira ahantu ndiko ndakina umupfakazi ndumva ko noyihagarika base kubera nyine numva wapi vyansi uyu mujama hano yari umugenzi wo mwibanga nta n'umwe yarabizi wowe ahubwo aho no kumpanura ngo kina ngo wamenga niyiwe ndiko ndakora yashaka ko n'amanyama utegerezwa kubikura utegerezwa nyine nkihata ndavuga ati basi umupfakazi ihere kugira abakunzi banje nyine ntibagire cyo ndavuga ati Imana ishimwe n'umupfakazi kweze reka mpebe filme mugabo urumva n'ubundi amaju yanyu iki nyine n'Imana kuko iba ariyo yagushize mu bintu ntibikunda gupfa guhagarika Imana nyine irabona ko ngeze ku kanota kanyuma mama Samantha arabizi ndi ku kanyuma ku katege kanyuma numva no yiheba Imana ikira mu mugabo Imana ikira mu mugabo ntamuha umugabo bisanzwe yampaye umugabo ashobora yifuza uko ishikana cya kintu Imana yashyize muri jewe ntegereje kugikora kubera ko jewe muri jewe urumva murazi ko nagomba kuvuga ntabwo bashaka arageze igihe numva ati ndashaka umugabo kweri kubera jewe ngo bememe filme none rasiyo nzoza ndayikura n'amadominika rasiyo ntiwazi oya kuko niyumvira ati mpevye filme urumva niko kazi kantunze ati nzoca ngiki muganga umugabo cyangwa ngo masenga mana faya mu diaspora nyene kimva mu Burundi mpebe filme nyene rezo soci nyene bagenda yive kuko numva umutima urushe haraje aba diaspora benshi ariko umutima numva wanze ntibariyo jamana nkabimubwiye ati jarasi umugabo mu diaspora ngo hango ariko bavuge uwo mugabo wawe ni jewe ni kwapa ugati faya koma shetani gushika igihe Imana yavuga ati buke umugabo wawe ni huyo ivyimwe n'ibiki narindi niyo wari uravye ndashima Imana rero kubwiwe kuko kuva ashitse narongewe imbaraga narongeye ndakomera gushika aho twageze fiko ndanira ya Silva yanje ga ndayifise fiko ikarare urabona rero natubwire urabitahiza muri Rwanda n'abahungu batarongora bamenya kuresha ya rero okay tubandanye icyo gihe murumva uko naringize narindushe hamaraza nzi ngo mbe duhuke kimwe filme ariko avuga ati wowe urabizi icyo Imana yagushizemo n'ivyo nyene kandi Imana yari yavuze ati jewe nje ndakuzaniye umuntu wo kugufasha kubandanya umurimo wanje kuko nje sindiko nkora filme ngo kubera iki ako ndabizi ko ari umurimo w'Imana nyine yashyizeho kugira nkore kandi nawe uwo ndose nezi ngo mbe nduhuke reka ahubwo rero dukore rero niho naciye mva baba subscribers ibihumbi 100 ndaduga ngera ku bihumbi 100 tuba turarose Silver Award Imana ibaho umugisha cyane
nyene munayibona ntabwo ari prank karabera ukora ko nawe karabera aje nkore isiga amavuta dodo we amavuta yayo nawe mu misi ikonekte biragoye gufotora Shadu mufotora wicaye mufotora wicaye wamusheri wari hamwe uwo nyene nterure ndaterura umuntu nibaswa ndaguterura ndaguterura rero iyi Silva Awards si wanje niyo mugabo si jewe namwihesheje ariko ni mu masengesho yanyu nibyo byarimo ni prank oya ntare nawe narire ngorira umuntu kandi ari mu birundi oya ni murire mwese ni murire ararira ni mu musigi piripiri basi noraskarire ndabashimiye cyane ndabashimiye no kuba mwaje kubera ko sinavuze ngo mutange 50,000 kugira ngo nishime nekane ko nzimvye kuko hariho n'abahora bambwira bandihira indege ngende bambona ariko sindabikora ahubwo ni kubera ko navuga ati hariho ibindi twashaka gukora dufasha abandi bantu nk'ayo mafaranga mwatanze ni iki kandi simwe gusa mu nkunda mwashoboye kuza ariko hariho n'abandi bankunda batashoboye kuza nawe ndabashimiye amakomante yari menshi ngo nibonye ko gutangisha 50,000 ni iki nika ko mwakoze kuntetura iyo mutari kuzumva nyene natari ndabashimira cyane abari inyuma umuterure umugore mu erega se ubugufi yamaze gucira nikora niyo kondisiyo ari imwe umutere mujane mu kandi bamutera mu amazi umuyaga mu mumu ni mu umuyaga it's a prank Okay. So guys rero Tumvirize munyumvirize s'il vous plaît Tumvirize piko. nanje ndafise ijambo mba kuvuga entre temps ngomba gushimira mwese afana kuba mwatwitavye hama ikindi naco
ndafise agasurprise nateguye. Agasurprise haba kuri aba, haba kuri mwebwe mwese. So, hama rero akantu nagomba gukora bwa mbere na mbere nagomba gusaba Clarisse numvise umenga ibyo nagomba kuvuga sinari kubivuga Clarisse atari hamande yanje. Entre-temps hari ibyabaye, hari prank twagize namugiriye, abantu benshi byarabababaje, hari n'abandi byaryoheye, ariko entre-temps twahisemo kubikura muri prank. Manzumbirizi, twahisemo kubikora muri prank. Ubu unye byabaye réel. Guhera no munsi guhera no munsi biri officiel. Je na Clarisse turi kumwe. Mariage mushaka bikora mu ruyigi inzoga. Iraka iyo mikro. Iraka ni bon, urakumva. Afiko yakoze rero. Amasengesho yanjye yagiye yumvika. Reka twumvise. Akajwi kagiye sheri. Nasaraye sinzi uko baza kunyumva. Turakumva. Bese ijya prank yarababaje. Foswa nanje byarambabaje. Kubera waramukunda. Twavutse. Erega fiko nini muzajya utamukunda. Nimuri kavuge. Ntabwo nari niteze ko aza kubivugira ngaho ko navyo yari yamenyesheje. Iki? Oya nasaraye niyo mpamvu nimubwira. Bo reka nacere. Ivyo yavuze nyene nivyo. Amvete. Oya manzombirize. Amvete nawe ntavyo yaraze ko nza kubivugira ngaho. Nisemo kubivuga kubera yuko umufere ateze no guhumura umufere wanje arandembeje mugana ntavyo nari namubwiye. Oya kandi sikwera amajambo kubera iki? Utatwawe n'amajambo. Ndamukunda kandi cyane. Hama ikindi nacyo manze numvirize duheze nk'umuryango. Hama ikindi nacyo twagomba gusaba ntuzenya inde sisi manza mutwemeze unzanire gift kwanza yanditse ko birakomeye baga ijya noir blanc bizana ni jini marene. Hama iyo gift itaraza haruhande yibi ndagomba gushimira cyane mama lawa kubona yitavye umuhamagaro. Hama antuka vraiment umuhamagaro yitavye ni watumye mpura na Clarisse. Oya fiko uri seriye? Hama ikindi nacho nk'umuntu yatumye abantu benshi bakunda sinema ndundi nateguye aka gift kiwe kubwiwe mama lawa ngo mukazane kanditse ko Fanny Lavine
ine nyuma naho handitse ko mama wabo. Oh my goodness. Ni radio. Entre temps, si ivyo gusa hama nka couple twateguye gift duheze no couple. Wow. Ikoresha amavuta mwini wacu. Ino couple naguma nsabe situzane iyindi gift y'ino couple. Solution couple Noni wanyu ko mutayi. itwa iwacu muzoyimenya vuba. Soon as possible. Inyuma ni solution couple nyene. Hama mukurangiza turabashimiye cyane kandi mudushigikire vuba tuzabamenyesha ibindi bikurikira kandi twagomba tubabwire yuko ni ari prank ni prank ni prank it's a prank ni prank murakoze cyane turabashimiye I love you so much naruvuga ko bibe bamplaninga bafatanije hamwe nanjye nari nkeneye ko it's a prank ni prank pole sana ni prank Jena Clarisse turabajama ni prank vrem murakoze cyane ni prank oya ikado nivyo iza couple ni prank twe turabagenzi fan uvyakiriye gute vraiment usanze bakora guprakira turabagenzi thank you murakoze wakufasha fiko anzuzi oya uyumva gute ndababaye satrai nkaga krari mutorera vyo mbabaza uraza umusonga nagwaye uzi ko naciye ngwara kwa kuja mu none fiko niwo kunda umwana fiko mukunde byabe Ega twe turakundanye none ukina n'umuntu mudakunda twakina ibintu nk'ibyo tudakundana turi famille turabagenzi Uzovyishura fiko. Frank ariko mutaka. Tugire prank ziri serious. ni prank Babaje bafata risito. amarade konye oya ni prank watangiye kugira ko petit frère base pole sana mzee Yana sana. Bari fiko horo mubono we fiko. Azovyiza fiko. Sasa lindira. Wabonye we shadudu fiko. Fendo febitangura uko bitangura wari umushigikira kuri mariage ni warori urumva nyene bo kwikundana bababwiye basomani bagi icyo musaba si fiko fiko oya naco namusaba kubera ibyo birinze biba aho biri mu nzira tabona kitu safi sana mpore oya mugabo none oya brema ibyo ndifika tugiriye na Clarisse si byiza oya yo nani baye kuca babigira n'imbere yayo mwabaye prank zingaye ku munsi prank zibama igitenge kitarico none fiko naho ngo he prank zitatu ku munsi umwe oya none oya ni mutahe rero oya ta fani pole ntacyo ntabwo ibyo wikwegera turababaye mara arafisha biziko kuko nabwo byari kumuryohera hatari ikintu bazinanye ko nafiko na Clarisse umviriza wana uyo munsi w'irya prank ya Clarisse yaragwaye biri serie turasibisha tunaje ko ari yakanile je ya mama niyo none prank yafashe ntiyafashe yatoka yafashe mugabo wapi amashyiga yayo wanje era mwene wacu yumiwe yashobewe Wewe fiko uzokwicuza. yes merci beaucoup umugabo simako dukurikirana utsere kugira subscribe kuri African TV asante sana